Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu ya BTV, umwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Hagiye gutunganywa ihwaniro rigira 23 ry'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi yakomeza. Ivyo bikaba byashikirijwe na Albert Shingiro asanzwe umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo imigenderanire n'ayandi makungu. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe ariko arashigwaho umukono ivyerekeye iryo hwaniro rigiye kubera hano mu Burundi. Muraza kubikurikirana muri ano makuru yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza neza yuko ikibazo c'igitoro kigiye gutorerwa umuti vuba cane. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe yariko ararangiza urugendo yitiriye inkebuzo kuri uyu wa 12 Nyandagaro umwaka 2024. Nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru mw'idonido. Nongeye kubaramusanda bahani ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Nkuko nari nabibamenyesheje mu ntangamarara, hagiye kubaho ikoraniro rikomeye rigizwe n'ibihugu bihurikiye mwishira hamwe komeza, ariryo risanzwe rifasha mu isoko rusangi yakomeza. Ivyo rero bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo imigenderanire Albert Shingiro ni kuri uyu wa kabiri. Reka dukurikire inkuru ya mugezi wacu Jules Verne na Kimana. Burundi bwashize umukono ku masezerano yo kuzokwakira ihuriro rigira 23 rizohuza ibihugu bigize umuryango w'isoko rusangi komeza muri rw'igifaransa. Nkunduka Pwepwe, munyamabanga mukuru w'uwo muryango, avuga ko iryo huriro rizokigirwamwo vyinshi harimo n'ingene ibihugu bigize uwo muryango vyo kwiteza imbere. Iryo huriro rizoshimikira gushira inguvu hamwe ku bari mu bisata vya leta n'abigenga kugira duteze imbere umuryango w'ibihugu bihuriye mu isoko rusangi, na cane cane mu guteza imbere ivy'ubutunzi no mu kurabira hamwe ingene twokwagura isoko mu vy'urudandazwa turigire mpuzamakungu. Ico kiyago kidasanzwe cerekeye gushigikira iryo soko rusangi kizokorwa n'abashikiranganje, aho bazoganira nabo mu gisata c'abikorera utwabo kugira bahanahanye ivyumviro ku ngingo zikwiye gufatwa mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'ibihugu bihurikiye muri iryo soko rusangi. Culture, mining and tourism. Albert Shingiro, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, avuga ko bazokora ibishoboka vyose iryo huriro ngirakamaro ku Burundi rizogende neza. Ikorwa ikomeye cyane kuko amasezerano dushize ku mukono niyo ntango nyezina yo gutegura iyo nama tugiye kwakira aha mu gihugu iwacu i Burundi. Mu nama bene izo haraba inyungu nyinshi ku gihugu, inyungu zijanye n'ubutunzi. Abo bantu bazoza ngaha ari ku bwinshi bazoshobora gusiga amahera yabo, no kwita amahera ya kava amahanga atari maka mu gihugu. Harimo kandi n'inyungu mu bijanye n'utugenegene, kuko tuzobereka natwe ivyo tuzi, tubereke ingoma zacu, tubereke abatamvyi bacu. Tubiteguye neza bakagenda neza, bizotuma isura y'igihugu cacu ciza c'u Burundi iba nziza gusumba haba mu karere cyangwa mu makungu. Tukaba rero dushimiye twongera twizeza shira mu komesa yuko Uburundi twiteguye n'abarundi twiteguye kwakira iyo nama. Tuzoyitegura neza. Iryo huriro rizaba kugenekezo rya 31 Gitugutu umwaka 2024 ikazahuza ibihugu bigera kuri 21 bigize uwo muryango. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye araremeza neza yuko igitoro kigiye kuboneka nkuko byari bimaze iminsi biri mu bibazo biteye umutima uhagaze abene igihugu batari bake. Ivyo akaba yabivuze mu gihe ariko ararangiza urugendo yitiriye inkebuzo kuri wa 12 Nyandagaro. Reka dukurikirane inkuru ya mugezi wacu Elvis Munyaneza. Mu gihe haciye ikiringo kitari gito hibonekeza ubukene bw'igitoro, ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu bikora nabi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
amenyesha ko imvo zituma hibonekeza iryo kena zizwi, yongera ahumuriza ko igitoro kigiye kuboneka. Hari kuri uyu wa 12 Myandagaro igihe yariko arasozera urugendo rwitiriwe Inkebuzo. Nabwire yuko iki kibazo ukuvuga ni ikibazo jewe kigenda cicaye ukuri nakubonye ukuri igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho mugabo igitoro gene kigurwa cy'amakiri wane ni buri inyuma y'amezi 3 mwakinyoye mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba kurya amahera y'igihugu bavuga ngo ya ngura ko kashi aje twasanze duhomba amahera 36 igitoro mu kwezi reka Burundi itanga miliyoni 30 z'amadolari mukanda wa igitoro kiza kugizenza amadolari miliyoni 20 yose aribwa n'abande abakomisiyoneri. Nico gituma uzobona baguma batoba ngo ntikuja kutigurira kuri rafineri bashaka tugigura kashi burya nta gitoro tutenye ingorane n'abantu batoba bintovyi nka Burundi iyo ngorane mugabo turiko turabakenyura no retwogira ko nabajanja naturumva duteza gukoresha ubukenyero buragwana kabisa ari nagenda abwire nibaza kuno munsi igitoro cya mbere kirajya byose aragipakurura biguriye kuri rafineri mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba barigenda. Bibutse ko iryo kena ry'igitoro ryatanguye kwibonekeza kuva mu mwaka w'2020. Ishirahamwe Sopebu ryaremejwe na leta y'u Burundi kuwa 20 Ruhuma umwaka w'2024 kugira ritorere inyishu iryo kena ry'igitoro. Hagiye guhinyanyurwa amategeko kubijanye n'amafaranga ugwaruka ruronswa n'ikigo Payeje mu gihe ubwo gwaruka rusubije amafaranga yaja mu kigega ca leta bigatuma urundi gwaruka rudashobora kuronswa ingurane. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Mu gihe bamwe mu gwaruka ruronswa ingurane na Payeje iyo bayisubije ikija mu kigega ca leta, ivyo bigatuma abo hanyuma badasubira gushikirwa. Vyavuzwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu wa 12 Nyandagaro uno mwaka i Bujumbura. Hariho ibindi nabonye tuzohinyanyura mu itunganywa rya Payeje kuko hariho ico nabonye ntarinzi kandi nibaza ko tuzoca tubihinyanyura turi kumwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera twasanze abasubije erega baratabwe gusubiza benshi barasubije hari nabo umenga barahejeje ahubwo gusubiza mugabo ingorane basubije twari tuzi ko abokoreye abandi none basubiza bajana mu kigega ca leta kugira abandi bokoregwe rero biragoye no kuvuga numugano uhera twashaka umugano udahera no kuvuga abasubije Payeje gaciho uwundi asubije igaho uwundi uwo wundi agasubiza aho uwundi gushikaho n'utaravuka uno munsi azovuka asaga uwo mugambo badanya nivyo twashaka kokoreranira naye twasanze bamaze gusubiza bose amahera cyasubira mu kigega Payeje gacibura rero ingene habo bandi nayo ngo kubavuga ko amafaranga y'ingurane Payeje ironse ugwaruka batakaye arabahumuriza ko n'abatarayasubiza leta ibona hari gucererwa rero niho nasanze twace ducererwa kuko nk'abamaze gusubiza arabusanga basubije bamaze gusubiza nk'imiliyoni 25 urumva nkaho nkwasubije miliyoni 25 babace bahuwundi none byaciye byanka ariko twarabonye aho vyavuye murazi ko Payeje gitangura nawe nyene yaracumbagiye cyane abantu batabona iyo bica niyo biva mbere hari ababona ngo aya mahera turayataye nkuko nyene waruhejeje kuvuga hari ababona ko atakaye ariko naganda abwire ko atatakaye ajya amahera kuko turabona yuko no munsi turayabona ahari n'abatarasubiza nuko tuyabona ahari kandi no munsi bazorasubiza ku kwezi. Tubamenyeshe ko ivyo umukuru w'igihugu yabishikirije igihe yariko arishura ku bibazo by'abamenyesha makuru inyuma yo kurangiza urugendo rwitiriwe Kahavani Nkebuzo. Gukoresha imbuga ngurukana bumenyi birafise ikibanza kinini mu iterambere ry'igihugu nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga bakoresha izo mbuga. Alain Loris Ndongozi.
Muri iki gihe ubuhinga bwa none butera imbere ku munsi, imbuga ngurukana bumenyi canke hwaniro zirakoreshwa cyane mu gushikana kure ibikorwa by'abantu batandukanye. Mugenzi Alfred na Rwagabiye Irving ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gushikana kure ibikorwa byabo baratwiganira akarusho kavyo. Je ndi artiste ndabikora ki artiste no kuvuga cisha ko ibikorwa byanje abantu bakamenya ivyo ndiko ndakora nkamenyekanyishiriza ibintu by'abantu. Urumva rero jewe novuga yuko ni ikiraro kinshikana ku banywanyi n'abamakazi kuvuga amashirahamwe abantu bose batandukanye baragira bati abantu baragukurikirana urageze ku bantu bangana gutya hanyuma rero twashaka natwe gucisha k'ibyacu akazi rero kabonetse gutyo. Ku muntu afite urudandazwa canke afise ivyo ashaka gushikiriza abantu yamagerageza kondera iyo abantu bari ni kuvuga yuko nabari bari ku isoko ucugerageza kondera ko bari ku isoko kugira ushobora kubafasha ikintu arico ubashikiriza canke urudandazwa ushaka kugurisha. Rero digitalization nuko abantu benshi urazi inyanya bayimara bariko barakoresha imbuga ngurukana bumenyi niho bari niyo soko nshasha niho abantu bamara umwanya bicaye niho bamara umwanya ko ravugana usanga umumama wacu yicaye karabaza ati makuru ni gute hiyo niho amara umwanya kareje yumviriza radio canke akicara ahantu kanaka mugabo ubu usanga yicara ahantu bito kuri internet ni kuri WhatsApp no kuri Facebook. Rero importance yacu nuko ku muntu afite urudanda canke afite icumbi ashaka gushikiriza ahantu hambere akwiye gushira ingufu cyane ni ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku bwabo ngo kugira imbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa cyane mu kwiteza imbere leta irafise ico yoterera. Twamagarira leta kugira ibaza ko benshi batabijako kubera nta nzira turaronka zo kugira bitwinjirize uburyo bukwiye. Nibaza yuko ari ivyo benshi badashoka babihurumbira ariko abamaze kubikora bo urabona ni benshi. Ico nsaba ni gishize gutahura kumviriza abajene afite ivyo bikorwa bakora koreraho kumenya ati ni gute dushobora kubafasha ni gute dushobora gukorana nabo ni gute dushobora kubatera intege ni gute dushobora no kumviriza. Umuvuduko wa internet uri hasi canke icikagurika ry'umuyaga nkuba ni zimwe mu ntambamye zituma abantu badashobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi canke hwaniro uko bavyipfuza. Irambona Kelly Brenda adushikirize amakuru avugwa hirya no hino mu makungu. Dutandukira amakuru yacu mu gihugu ca Guinea. Kuri uyu wa mbere igihugu ca Guinea carashize ahabona itegeko risubiramwo ingingo zibuza igihano cyo gupfa. Itegeko riha uburenganzira uhagaritswe wese gusigurirwa ingingo zijanye n'iryo hagariko. Iryo tegeko kandi riha uburenganzira umukuru w'igihugu gutwara bitarenze ibiringo bibiri. Ikiringo kimwe kikaba kigizwe n'imyaka 5. Nubwo biruko muri iryo tegeko ingingo ibuza Mamadou Doumbouya ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2021 gusubira kwitoza. Ni kuri iyo nkuru ivuga ku makuru atandukanye yo mu makungu turangije ko amakuru yacu tutabateguriye kuri uno munsi nkaba ndabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimira abamenyesha makuru ba BTV bagejya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya ariko kandi abari mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene badufashije kugira ngo ano makuru abashikire atankomanzi. Imana ibafashe mu bandanye mukurikirana ibiganiro imiziki ndetse n'amareresi neza mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu ya BTV. Imana ibafashe naho ubutaha.